muri urwo ruganda rwo kurabira hamwe no kwirimbura kwihangiro leta yihaye ryo gutuza burundu inda z'indaro mu mashure no kubaka hataragera kugwaruka ruri ku ntebe y'ishure, inama nkenguzamateka y'u Burundi ngo ntishobora gusigara inyuma muri ico gikorwa kuko ngo biri mu byijejwe. Igituma inama nkenguzamateka yatangije gikorwa kubera ko inama nkenguzamateka bwa mbere serukira bene gihugu. Rugo gwaruka rero riko rahoterwa abenego bari kuko bagiye turashika mu gihugu intara zose turaba bakaduha amaraporo y'ivyo bintu ko biragenda. Twahuye abo bana ariko batwara inda z'inshushu bariko bagaruka cane. Cyo gituma inama nkenguzamateka ibandanya ikora ico kintu gushika tuzohura ata ari ubusa bw'abana batwara izo nda. Amategeko ari ikwiye mugabo ntikibuza ko inama nkenguzamateka hari ikintu yoshiramo kugira ngo duhashe abo bantu batenda abo bana. Kuko biravye amategeko atomoye yo nyine. Mugabo nkuko nk'urwego sekira n'abana barimwo bishoboza yuko ari ikintu ushiramwo gishobora gufasha neza gose kugira ngo abo bantu bariko batenda abo bana babahane bahashe. Ubutumwa tubaha nuko uraba abana urabavyeyi abo mu ntwara bari bose nuko twobira hamwe bose bakagwanya abo bantu batenda abo bana kuko urabona n'abanyeshuri cyo sikibazo cintuze cha education ubutungane bwarabwa polisi yarabwa no kuvuga ko iyo migwi yose teza kuja hamwe yose kugira ngo ihashe kuko bakoreye hamwe byose bakabagwanya amategeko agakurikizwa hanyuma ntibindi byo gukingiramo byose intuze byoranduka no mizi. Mu gihe uruganda rwatunganijwe n'inama nkenguzamateka y'u Burundi ifadikanije n'umugwi w'igihugu wigenga ujeje wateka kazi na muntu CNIDH hamwe n'ishirahamwe mpuzamakungu gitaha abana UNICEF ku ruhande rwa CNIDH bashimangira ko mu gihe uwo mugwi mu byo ujejwe harimo gukurikirana agateka kazi na muntu hadasigaye inyuma agateka kugwaruka. Jacques Shimirimana aravuga igituma uwo mugwi wifadikanije n'inama nkenguzamateka muri urwo ruganda. Mu mugwi w'igihugu wigenguje rw'agateka kazi na muntu CNDH bwa mbere bwo ico ni kibazo kituraba cyane, ikibazo kituraba kubera ko kiba ari kibazo gikora ku barundi benshi, gikora mbere no ku bana b'abanyamahanga baba mu Burundi. Ni kibazo kibera mu mashure, ishure riba ryategerezwa kuba ikibanza cyo kwigiramo indero runtu, indero nziza. Ni kibazo kiba kiriko gihagarika ubuzima, gihagarika kazoza k'abana b'abanyeshuri tuba twipfuriza gutera imbere. Rero ico kiraturaba cyane mu w'igihugu CNDH ari naco gituma twashimye kuja hamwe kwifatanya n'inama nkenguzamateka y'u Burundi kugira ngo dushire hamwe inguvu kuko induru y'umwe igira higarukira ariko iyo ari babiri batatu bane 10 induru iraheze ikagera kure. Byo byose uyu munsi abumva umugwi w'igihugu hamwe n'inama nkenguzamateka y'u Burundi bihagurukiye ikibazo c'inda z'indaro ku banyeshuri baraheza bakumva yuko ari kibazo by'ukuri gikomeye. Rero twebwe umugwi w'igihugu ni kibazo kituraba kandi twiteguriye gushiramo ingufu zose zishoboka gushika igihe tuzoba dushitse kuri ryahangiro leta y'u Burundi yiha gushika mu mwaka wa 2030 yuko atamwana numwe azoba gitwarira inda kwishuri. Ivyo rero kugira ngo tubishike ko bisaba inguvu, bisaba kwitanga, bisaba gufashanya. Ari naco gituma uyu munsi inzego zibiri zakoranye ku kibazo kimwe, ibitari kumbure bimenyerewe cyane ariko kandi bishoboka. Rero turiteguye gufashanya nabo bose bazoba bumva kumwe umugambi wo kugwanya bimwe biboneka inda z'indaro ku mashuri. Nkuko kandi abandanya bivuga ngo naho amahimiriza nkayo atunganywa izo nda z'indaro zinahamagarana no kubaka izabo hataragera. Avuga ko ari ibintu bitari bike bituma ivyo bitigiri bicibonekeza ariko kandi akanibutsa abavyeyi ko nabo batokwiyobagiza uruhara rwabo mwituzwa ryayo mabi. Bituma izo nda z'indaro ku banyeshure zigorana gutuzwa ahanini biri mu migwi itatu. Hariho ubugabo buba buri ku banyeshure bonyene ubwabo kuko izo nda naho tuvuga yuko ari iz'abanyeshure ntibisigura ko bose baziterwa n'abarezi babo. Aho twoba dushikuje
hariho abanyeshuri bazana izo nda baziterewe ahandi mugabo bakaguma bitwa abanyeshuri. Ari naco gituma uyu munsi tutakivuga ngo inda zitererwa ku ishuri canke inda zo ku ishuri, kuko ucumengo izo nda baba bazitwariye ku ishuri, bashobora kuzitererwa ahandi mugabo kandi bakagumana ya shusho y'ubunyeshuri. Hariho rero ubugaba buva ku banyeshuri baba bafise ingeso mbi, baba bigenza ukutariko, baba batumvira impanuro z'abavyeyi, baba batumvira impanuro z'abarongozi. Hariho n'umugwi wa kabiri. Umugwi wa kabiri ni umugwi w'abarezi bataye ibanga ryo kurera, bataye ibanga ry'ubuvyeyi, kumbure kubera ko baba bitwaje ivyo baba bashobora guhereza abanyeshuri nk'amanota canke izindi faveur. Iyo migwi rero yose uko ari ibiri irahari mu mashure ngaha mu Burundi. Kimwe rero mu bituma ico kibazo giteba kuva mu nzira no kubera ubwo bugaba bw'abo banyeshuri baba bafise ingeso mbi, ni no kubera ubwo bugaba bw'abarezi bamwe bamwe babigenza ukutariko. Ariko hariho rero n'umugwi ugira gatatu, umugwi w'abantu baba babikoze bagashikirizwa ubutungane mugabo ntibaciribwe imanza, ntibahanwe. Ibitigiri vyashizwe habona n'inama nkenguzamateka y'u Burundi birerekana yuko nko ku bantu 314 berekanywe yuko mu mwaka w'ishuri 2019 na 2020 ko bagirijwe gushurashuza abanyeshuri, ibice hafi 70% batigeze bahanwa. Ivyo rero bica bituma iyo ngeso ibandanya, kuko gukura umurezi kuri iri shuri ukamushira ku rindi shuri, ico nikiba ari igihano kibereye umuntu aba yabujije ubuzima umwana, aba yiciye kazoza umwana w'umunyeshuri. Ari naco gituma rero tuvuga tuti amategeko y'u Burundi aratomoye, ibwirizwa mpanavyaha riratomoye, umuntu yagirijwe icaha nk'ico akwiye gukubitwa intahe mu gahanga, hanyuma kandi bikabera akarorero n'abandi bashobora kwiyumvira gukora nk'ivyo. Ivyo rero bizotuma tugwanya burundu iki kibazo c'abarezi bagovya izo baragiye, ikibazo c'inda z'indaro zitwagwa n'abanyeshuri naho bataba bazitwariye ku ishuri. Abavyeyi bafise uruhara rukomeye cyane mu kugwanya inda z'indaro, kuko bwa mbere bwo umenye yuko umwana imbere yuko aba uw'igihugu n'uw'umuryango, imbere yuko umwana aba uw'ishure n'uw'abavyeyi. Rero abavyeyi bafise uruhara bwa mbere bwo mu guha indero yo kuziko abana babo, cyane cyane kubera ko turiko tuvuga ivy'inda z'indaro zikaba zitwagwa n'abana babigeme, cyane cyane abana babigeme bakabamenyesha bakabigisha neza inyifato ibereye umwana w'umwigeme w'umurundikazi. Uruhara rugira kabiri ku bavyeyi ni uruhara rwo gutabariza umwana igihe yahuye n'izo ngorane, kuko hari abavyeyi benshi tumaze kubona ahubwo ataco bibwiye baca bihutira kwakira inkwano, ugasanga batanze umwana w'imyaka 15 ngo agiye kubaka, bikaca bigwiza vya bitigiri vy'abana bubaka ingo hataragera. Uruhara rugira gatatu ku bavyeyi ni uruhara rwo gushigikira umwana aba yakomeretse, kuko uwakomeretse si uwo guta, uwakomeretse no kwiyegereza, kuko kenshi y'abavyeyi babataye abo bana babigeme baja mu ngeso mbi, ugasanga agiye gutwara iyindi ndigira kabiri kugira ngo atunge wa mwana wamwe. Ariko iyo abavyeyi bagize ubuntu bakamutahura, bakamwiyegereza, bakamuhanura, bakamubwira ati gutsitara si bibi, kibi no guherayo, umwana araheza kumva yuko umuryango utamuhevye, abavyeyi batamutaye. Ivyo bikaca bituma yigarura akavuga ati ivyo nakoze si vyiza. Mugiye bamutaye akaja mwibarabara atogwa n'ibirengana vyose. Ugo ruganda rukaba ariko rurahuza intara zitanu zo mu buseruko bw'igihugu n'ubumanuko, arizo Ruyigi, Makamba, Rutana, Bururi hamwe na Rumonge. Mu biharuro vya vuba vyatorokanijwe mu mwaka w'ishure wa 2019 ushiri wa 2020 bikaba vyerekana ko abigeme 1233 no kuvuga ibice ubusa n'125 aribo batwaye inda. Intara z'ubwa mbere mu ifisi ibitigiri vyinshi ikaba ari intara ya Muyinga, nayiza ifisi ibitigiri bike ikaba ari intara ya Bubanza.